Imana abaciyemo kugira ngo inkingire kuja mu gasho k'abantu ugiyeho kwera kuvayo ntavyonze amafaranga ni meza cyane nibyo byose nabishoboye kwera amafaranga tembesha amazi y'ubugingo mu mutima wanje ingabirano yanje yes ni Louis Monday neza na neza yamaze gushika mu bwami bwa IREBE Fm yamaze gushika kuri 91 n'ibice 4 yamaze gushika muri ya radio mvirizwa n'andi maradiyo neza neza na natumwakira karibu cyane Louis murakoze cyane umeze neza ndashima umwami Yesu karibu cyane mu kiganiro ingabirano yanje murakoze ko nyakira reko ndaryohewe cyane kuba mu nyakiri wabonye gute muri IREBE Fm aya ni mukora mu buhinga bugezeho nye wajanye n'igihe ari akantu numvise ubwiye David ngo si nkahahandi aya si nkahandi turatunanya hano haraho turatunanya hano yes ni Louis Monday mwamaze kumwumva yamaze gushika mu bwami bwa IREBE FM neza neza iminsi 6 iraheze indirimbo ni wowe gusa mwariko murumviriza igiye ku rubuga rwa YouTube ariko Louis Monday nkuko ari ryambere ushitse mu bwami bwa IREBE FM unatwidondora Louis Monday n'umuntu ki Louis Monday bimeze gute ivy'ubuzima bwiwe Louis Monday yatanguye kuririmba ryari mu buryo bwaguse Louis Monday n'umuntu ki Louis Monday n'unyene Louis Monday mubona niyo amazina yanje ntari tazirano ririmwo abo nkaba mfise imyaka ndashaje mfise imyaka 36 mwiyo myaka rero nakuriye mu ishengero kujya nyine twajana n'abavyeyi nkurira muri Sunday school nkurira nkunda kuririmba numva ndabikunze ariko novuga nti Louis Monday yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu gingo bwiwe ako 2010 kuko niho nari maze guca ubwenge maze kumva ivyo ndimwo ego nuko hanyuma ndubatse papa ndafise umugore umwe n'abana yego reka turamutse Madame Louis Monday ashe murakoze cyane yes neza na neza avuze imyaka 36 ciye mparura iyo nsigaje kugira ndayikwiza sanze afite urugendo rurerure David yes nuko Louis Monday uvuze ati watanguye kuja mu bintu vya ma Sunday school mu yabana muri Panekoti nibo bakunda batubwira ati tinagiye mu yabana babigishije uyuhe murongo Yohana 3:16 avuga ngo yes Louis Monday gutangura neza kuja mu byo kuririmba uvuga ati reka nanjye ntangure kuririmba nka carrière ndabigire umwuga wabitanguye ryari ko kutubwiye ko wakijijwe muri 2010 eko mu bisanzwe ni ikintu ubona umwana agivuka akurana ari ikintu akurana nkatara nk'ingabire iyo ngabire rero kenshi iyo ikoreye ko irashobora kuba ari ikintu kimwe gishobora gufasha abantu gukira cyangwa kugigatabara abandi rero nanje nkikura nakuze numvamwe nkunda kuririmba rero mugabo ntangura kumva kuko nkijijwe kenshi ari gihe utera intambwe mugakiza utera intambwe nubwo ntaraheza ujya gukizwa umuntu abananya gukizwa gushika sinzi nk'abakijwe burundu je sinaheza mugabo aho ngeze niyumviye ko ngomba gufasha abandi kubabwira ubutumwa bwiza nabo bagashika kugakiza ngezeho canke bakanandengana cyangwa tukanajana rero nkuko ari abavuga ubutumwa buciye mu pastori hariho aba evangeliste bajya banyinura murabibona n'amadepartement atandukanye rero je nange nasimye kuvuga ubutumwa nciye mu kuririmba bacamumbaza ati kubera iki none mu kuririmba d'abord nafatiye kuco nofata nk'ingabire mwariko bavuga ngo kuza ingabire yanje nofata nk'ingabire Imana yampaye vuga ati aha rero ndabona Imana ntiyabimpereye ubusa ndashobora gucaha nkabibyaza umusaruro nkashikira benshi nkabwira ubutumwa benshi nkafasha benshi kuko ubutumwa bwiza bufise mission imwe gusa no kubwira abantu yuko umwami Yesu ari ku ngoma kandi akashoboye gutabara abarushe sikuba
kuba intimida no kubwira abarushi yuko umwami yenshi asubiye kubatabara rero murazi la puissance y'umuziki umuziki burya nubwo menga ni ibintu by'abadoresa menga ni by'abasaza abandi nuko babibona menga si by'abantu biyubaha mugo umuziki hajya muze mu birabe n'abatabijamwo n'isoni burya umuziki ufise inkomezi zikomeye cyane yaba profane cankwe ibitwovuga ibyo sekira cankwe gospel rero muziki nasanze je ufise inkomezi kuko no twovuga ngumva umupresident kwisi atinyitse kwisi numvise menga ni umwe wo muri Korea ya ruguru babitande Kim Jong Un burya mugabo menga nta bintu bimuryohera mugo umuziki narumvise kuri mu bintu bimuryohera arafise n'abamizisi yakunda kuna gutumira sikura ngo rero umuziki ufise ubushobozi cyane bwo kutuza kuturisha umuntu ari mu kirere runaka umuntu bari depressed umuziki ukora kose biroroshe gutanga message biciye mu muziki umuntu akayumva byanka byakunda par force akabyumva urumva rero naciye ngaho kugira ngo mfashe abantu jewe simvuga ubutumwa sindirimba yo ndirimbye mbanzi konsenze ndiyo ndirimbye mbanzi konsenze kandi iyo ndirimbanye n'abantu mbanzi konsenganye n'umuntu mba mpaye mfashije umuntu kugira karyo ko kuvugana n'Imana wubwiwe rero nico gituma nshima kuririmba kugira ngo indirimbo zanje ziruhura imitima y'abantu barushe kako nzi hari nabeshi ego urumvise aho kantu Gadavi nakumvise nakumvise we kanyandikira ahantu gusa nababwira uyu munsi ntancika jewe oya baririmba kugira ngo afashe imitima y'abantu kuza kuri Kristo kandi yabenshi wowe kanyandikira ahantu gusa ndakagarukako yes Louis mu gutangura kuririmba kwawe ni wabaye inspiré nuko kuntu wakuriye mu muryango kijijwe canke ni kindi kintu cyakwinspire kuvuga ati reka ntangubwo butumwa nisanze ari ibintu twita umuhamagaro connects donc nkuko namwe mwahamagariye kuba bamenyesha makuru mutokwira kuba bakinyi b'imipira canke muri ba president mwese no mu ngoro y'Imana ari ibintu bitwa umubiri wa Kristo umubiri wa Kristo urafise umutwe urafise amaguru n'amaso ni je nashimye nange kuba nk'ukuboko par exemple nshaka ubutumwa mu kuririmba rero sinzi ikibazo warumbajije neza wabaye inspiré n'iki ku buryo uvuga ati jewe ndagiye mu byo kuririmba nafatiye kuko ntahora ko ingabire yose umuntu avukana si wayishiramwo iyamuremye niyimushiramwo nafatiye atabati Imana iyi inesirima ikwiye kandi nasanze ari byo nshoboye nivyo mbamwo nkumva nabaye inspire nuko ndabikunda sinabaye inspire n'ikindi kintu na kimwe ndabikunda nisanga hari abo bimaze gufasha ndavuga ati reka ngomiriza hanyene yego gutangura kuririmba neza wabitanguye ryari mu yuhe mwaka jewe natanguye kuririmba nababwiye ko nakijijwe muri 2010 mugabe ava urumva ko narimba mu y'abana ariko burya umuntu avuga ko yatanguye ibintu ariko atahuye ibyarimwo akagira iyaja amerekeza akagira vision goal rero natanguye kugira iyo goal muri 2010 maze kuko aho niga muri interna naguma ndirimba narayoboye ama groupe de louange adoration narategura ibiteramo mu buryo nshoboye mu mashengero yo nava ruguru ingozi nino kenshi narabitegura ibiteramo mu byo nshoboye gusa rero urumva ko ni nabitanguye kera kuko gusa ntari bwaronka ubushobozi ko kubishira muri social media ariko kandi impamvu ndiko ndabizana muri social media navyo mwabuze ni kujana n'igihe kandi burya intama si irondera umwungere ne warondera intama kandi intama uyirondera yiri nange nasanze abantu mw'iki gihe bari kuri social media abantu babwira bugira do ariko barumviriza baza kumviza cyane n'abaza kwiraba online rero ndabasanze iyo bari abantu bakunda Facebook WhatsApp n'ibiki ndabasanze kuri radio Uganda babwirireho bamenye bagende na hariya kuri kanuze nyaka YouTube kanje barabe niyo nzonapfa bakumva ati hari umuntu yigeze kuba aririmba indirimbo zofasha umutima agacaho hari uwo muntu niyahembuka genzo wanandikishije nzo wamejeje iso yandi zo ibayate nuko Davi ndamwumva ruwi rubati ku ma social media
ama social media hajya ni meza akurikije n'ivy'ijambo ry'Imana ni meza cyane mu buhe buryo social media ni nziza cyane kuko deja ari abantu igabura d'abord kuko nimba Imana yarasizeho ikintu gishobora kugaburira abantu umva icyo kintu cyo bakibigute kuko nagenda babwira n'ibintu abantu bitabibi ntabwo ari satani yabirimye ari bibi satani yarabitransformye biba bibi kandi ariko byose byarimwe n'Imana nta ubasha satani afise bwo kurema ariko afise alimale satani alimale aratransforma ibyiza Imana yaremye kugira ngo abicumurishijemwo abantu b'Imana rero social media ni nziza wayumviye ahubwo Imana imuhezagira umwongereye ahubwo n'ubwenge bwo kugura ibindi social media ninza kuko tubivugamwe ubutumwa arahabirisha urumva ko ni nziza gose harabo abirisha irabagaburira uravyumva nani tuko turegera ahantu ngamukenera aze kuma isobanuro nzima abona ko wanyiteguriye cyane kubera ako akabazo kama gasirikira mu bantu ba gospel kandi muragakwepa ukuntu yaje ntako nkwepo no musi ndago inyishu bereye David umufasha umwintroduce neza mu kibazo hari ukuntu kenshi biba biva ko tuba turiko turatumira ati intumbero yatumye yumva woririmba gospel niyi akakubwira ati jewe nashatse gutanga ubutumwa ngarura abantu baze ku Mana nivyo byonyene ego nivyo byonyene nta kirenga ngaho oyaye none mbega ivyo bintu kubikoresha amafaranga urabona nimba ari gitoro cyakuzanye ngaha studio iyi video nibiki vyose vyakuzanye donc wewe nyene urumva yuko ari gutereka mu gusuka wati ati none ukorera Yesu ashimwe okay agadomye wadutoye aho bihagaze n'amasura minyishu ituma tutazosubira nimba hari aho bahora babikwepa je naza kubaha inyishu uko ndayumva utomotse kuri jewe kandi bazakiza kubatomokera n'abandi yaza kubatomokera mu bisanzwe je nifatiye ko uburyo intumbero yiwanje impamvu naje mu muziki d'abord ibintu byose bivana n'umuntu iyo yavuye kahise ku muntu n'impamvu umuhamagaro wiwe ufatiye kuki yahamagawe gute ibi bintu rero kugira muze kubitahura bisaba ko muza kwambara impwemu ndimwe tutari mu mpwemu imwe biraza kubacanga ariko nitwa turi kumwe ndaza kuguma ndabizana ngo tubitahure kumwe rero je nka jewe nababwiye umuhamagara wanje wahereye kugira ngo ndinde ngera ku rugero rwo gusubira indirimbo kuri YouTube ababizi barabizi je nagerageje kenshi nkorasha ibiteramo bisaba amafaranga nkuko mugenzi wanje yabivuze menshi cyane hari imiziki zimvye cyane ni gospel irazimvye cyane dukoresha uburyo bwinshi imiziki myinshi ubuhinga bwinshi mu kuvuga ngo bikoresha uburyo bwinshi ariko camwibaza none kubika imenga murabihurumbiyemo cyane nyene intumbero ni kuvuga ubutumwa gusa je kubwanje intumbero yiwanje ni kuvuga ubutumwa gusa kubera iki naje nagize ubushobozi bwo gushira indirimbo kuri YouTube gukora indirimbo nkayimara gishira kuri YouTube ku buryo bwanje atamuntu nsavye atamuntu nsavye intererano ubwo buryo bwiwanje mwovuga nti none wari wabukuye hehe jewe ndafise covenant umuntu wese agira covenant mugakiza ugira ndaza Imana yankuye yego abantu benshi rero ndonke nakajyo gushingira naha abantu jewe ibi ndabirimwo nko gushitsa isezerano umuntu wese ugira afise icyo asezerano yuri mu bintu rero utafise impamvu birimwo cyangwa impamvu zirimwo ubirimwo zitandukanye biba bigoye je kubwanje ndi mwibi bintu kubera ko ndiko ndashitsa isezerano hari byo nasezeranye si Imana yambwiye kuko si jewe sinerekwa jewe simvugishwa bimwe nkuko mubizi ariko Imana nagenda babwira yigaragaza mu buryo bwinshi nawe usanga werekwa cyangwa Imana ikuvugisha cyangwa Imana igukoresha je niko ndabitahora ubwo rero ndiko ndavuga nti jewe muri jewe nashizeho isezerano kubera ubuzima nari ndimwo uyu arabizi ubu ndafise ubundi buzima Imana yampaye
ntiyabumpaye kuranda ni mu muziki mugabo umuziki narawukunda cyane naririmba cyane haragera n'igihe jewe ngenda mu ishingiro nshonje nkaririmba nabuze iconjya abantu bakibaza ko nagiye muri mpwemu nafukamye kubona ikizunguzungu kubera inzara urumva nkaburirwa bakanaririmbya amademito ngo ntibavyumva ukuntu narimbye uwo munsi kubera inzara ariko nagumizaho nta muntu nasaba nta muntu nasega nagumizaho jewe narafata ibyo nshise mu nzu nkabigurisha kugira ngo nk'amafaranga yo kweganiza concert mbwira ubutumwa abantu nta mafaranga narihisha ngo abantu binjire kuko naho nari kuyarisha nibaza ko ataprogram nari mfise zari gutuma abantu baza kura kuko abantu ubu bakunda ibintu bigaragara biri palpable rero jewe narabigira gusa objectif yari mwabati nahaza kuba umuntu umwe aza kugenda atahanya amahoro je ni mu bantu babuze amahoro kwinosi urumva navuga ati birakwiye yuko kwiki kintu nabonye ko nubwo none mwama mobilitiro mugashiramo akaze kimwe radio kugira ngo nsirori mwaza kari kubera iki nukubera hari ubushobozi bwo kurimba kandi kurimba byahereye mu ijuru n'abamarayika babitanguye Rusufero ujya Satani niyo yabitanguye yafise cyo gituma guma ayovya abantu abicangacanga niyo mpamvu ubona nubundi biguma bibatabani kubera ko arazi mission arazibanga irikomeye mu gutazira Imana rero jewe naravuze nti nasize hiseze nti Imana wampezagira nkashobora kubaho ndisha umuryango wanje nkari inzu nkashobora kubaho nange ntasega nifitiye ikizere cyejo hazoza ikintu nzo gukorera Mana njewe mu kigira 10 canke ikindi kintu nzofasha nzokwama ndirimbira abantu indirimbo zifasha imitima y'abantu kuko umuntu abanza gupfa mu mutima ibintu bihera mu mutima umuntu yakize mu mutima akagiramwe ikizere avuga ati ejo ndiho nzobaho nubwo ababona yabura no musabwa ati ejo nzobaho arose umuntu amufasha kumwibutsa ko ejo azobaho kamuramwe ibyizigiro by'uwo munsi ejo arahagera kandi ari gupfa no munsi kubera ko romantale rero nico gituma navuze nti jewe Imana ukazonkorera ibyo nabibanye mu myaka 5 maze kurongora jewe akazi kaciye gahera akazi karahera burundu gutunga umugore n'umuryango imyaka 5 atakazo office ukorera Imana undasiba abantu bagutwenga bagira gute bagusohora mu mazu ntibavyoroshe kugira Imana ibone hagukuye atawundi muntu ciyeho bisaba kuba warasize hisezerano nasize hisezerano ibyo Imana yarabikoze je gituma mvuga nti rero nange nzoyivugira nzobwira abantu nta kintu na kimwe nzokora cyo kurihisha ivy'iwanje igiteramo sinzopfa ndihishije navuze nti ubu hageze ho kuko izi ndimbo mubona ntibyoroshe benera je ndababwije indirimbo imwe muri gospel nk'iyo ndirimbo imwe niwe gusa yaratwaye amadolari 1000 $1,000 urabyumva umushobora guca wibaza none nimba nshaka kubaho kubera gospel muri umvira ko umuntu ntagire umuntu azoba hena hari ngo muzoshira kugora abantu mubamena imitwe abahungu babiririmbira gospel ngo none ngo ayo mafaranga ngo muzunguka gute ngo bizogenda gute nta ibihumbi bita $1,000 $1,000 ufise wiyumviriye neza hari hindi mishinga yunguka gusumba ibi bya gospel wogenda gukorera mu kunguka gusumba no kuvuga ngo ibi bya gospel bifise ibanga si nkibi bya sekira ibya sekira n'ubuzima barondera amafaranga barondera ubuzima twebwe nta buzima nta mafaranga turonderako ni kimazi dutanga ariko nkunda kuvuga so kisopere à gauche so récupère à droite jugwe kongezeho ni Imana yarongejejeho zishobora gufata ibyo for granted zishobora gufata ibyo nigire ko ari je navyigize hari ubuhinga bw'iwanje Imana ndazi kwiriho nayibonye mw'ivyo nyene ntegezwa ko amandabirokoneza nzoyirimbira ntamaka abaye umwe ifashije shimira Imana kubera iki niba ab'igihumbi nzobishimira Imana nuko niyo mpamvu hanyuma muri rusange ego nivyo mugabo bishitse utabisavye bakagutumira mu giteramo kanaka bakanakugenera n'ikintu kanaka cerike amafaranga nta nico uzofutoye amafaranga simami ndarose no yatora no yatora cyane hanyuma ikibi no kuyasaba okay hanyuma igihe naho bajya bandi twumva baba bashizeho n'amafaranga yo kwinjira kandi kurwego rwo hejuru bisigura yuko batariko barakora jamais bakora byo nababwiye umwe wese ni afise goal umwe wese afise uko abona ibintu
uko nimba je tutabona ibintu kumwe ushaka guca mfata tutabona kumwe yuko wewe ubona nabi cyangwa uri impumyi bajya nagenda kubwire baba jewe nabikoze uko kora ndabishoboye kuzirihira hari abandi batabishobora bavuga ati Imana kugira nshike kwiki reka ndihishe ndabe yuko noronka amafaranga yo kuzokora ikindi urumva jewe ndabikora uko kora mfise aho nisumamwo nshobora kwirisha urumva kandi nkazirihira nkavuga ati kuko nababwiye bisaba imitahe myinshi nkubu nka jewe uravye iyo channel yanje ubona ariko subscribe babanze bangahe followers bangahe igihumbi n'amajana ucuvuga ngo none ngayo mahera ngo tuyagaruza ryari uvuze ugiye mu ivyo aho n'umugore yoca gukubitwanga amakofe bati ahubwo urasa ivyo rero ntimubiro bajya nabo bayatoza nakubwiye hari abatoza bavuga bati isare niyo twakose kwera badashoboye atahandi bakura atamahera bafise badashoboye no kwiri none aca wicara ucukoresha ubwenge ati reka bazinshiriha gapri ko mbona ivyanje bikundwa kuko no mwishengero turatanga amashikanwa no mwishengero tutanga amazi y'abakozi b'Imana ndi mu batanga nabo baratanga rero ijya sare mu gihe batarose amafaranga yo kwisupugira ngo bayirihe arashaka vuga ati reka nshiraho agapri kazomfasha kuriha sare kazomfasha kuriha abanza n'ivyuma ko ivyuma ntavyo tuba dufise bari ivyuma bizimvye babiguze amafaranga menshi bakeneye amahera ari rero je nkunda bivuga uko kwera muganti nzoba ndabishoboye kura muganti abantu baba barushe je kubwanyu bati abantu baba barushe baba baje ndababwiye inkuru nziza hari uba yisonze hari uba yirare ivyo biteramwe tugira si ivyo kunezereza abanezerewe ubwo nivyo kufasha abarushe nta muntu aza muri concert rero ashoboye gutanga amafaranga wabanezerewe mugabo hariho n'uwundi ataje kandi yarabikeneye kuza kumva iryo ganuke Imana yamutumanye mugabo kwera buza amafaranga ataje je kubwanje je ukuntu nzobikora ni naronka ubushobozi kandi nzoburonka kuko Imana yampaye ubushobozi bw'ivyambere izoma n'ubundi jewe nta mahera nzorihira ntashoboye kwirihira sare ntashoboye kwikotera ivyuma n'ibindi vyose nzohagarika ndindire igihe gishike nta muntu notoza amafaranga kandi bitavuze ko abayatoza ari babi nuko nabo batabishoboye babishoboye Imana bacira undi muryango bakabishobora boreka kuyatoza canke bayatoza na agafasha ndashobora kugira konza ati nshaka gufasha imfuvye ahantu ndashaka gufasha nkubu barya batwaye n'amazi navuga ati je ntayo noronka ayo bafasha bose reka nkumbere muri duke nange nemeye kuzotanga nzire hagaseke uronka ijana uzoronka ijana uzonka amajana bashiremwo hanya tujane hari abari hano tubagaburire nigogwa ciza cyane mugaba twara mu mifuko bagacana ngo kurya kugira gute biravana kabari business aribwo buzima bona bagwiye kubaho uko ivyo ntacyo no bivugaho birebire ariko kubwanje ntavyo nzugira ndabivugiye ngaho kuri kamera hageze ko nubigira uko nzoca mpagarika bizoba binaniye unzuba ndenganye ivyo nasezeranye hariho ukuntu hasigaye hategurwa ibiteramo ugasanga siwe waciteguriye mugabo kubera ko dufate ko ni wewe gusa yabaye indirimbo ikomeye cyane yakunzwe n'abantu benshi ku rugero nyine rudasanzwe ati si n'umuntu w'umukizwa ahubwo n'umuntu ari muri business ashaka kunguka bwaho ati ujya muririmbyi ndamukoresheje mu giteramo ciwanje nkatumira abantu boza ari benshi bakari hari benshi nkunguka kuri cyo kivuga ko hari hababigerageje ahantu usanzwe nisumamwo hari ababigerageje ngo bambere aba manager baranyereka ibintu zo politike nkayinizo mugo uwo muntu abakuvangiye kuko ntabazi w'impamvu ukora ibintu kuko nababwiye umuntu mudasangiye ibanga biba bigoye nk'uwo urumva je barangerageje kenshi bati d'abord deja jewe nta ningabe mfise jewe nta nabantu banzi no ayo mafara wavuhomba ukaza kunkubitira mu barabara ngo naririmbye nabi jewe ntavyo naravyanse bajya babigira je bampamagaye sinojayo umbwiye ngo kubera ngo mfise izina ngo waruganije ibyo bintu je ntavyo nojamwe ntavyo nojamwe sinshobora kudandaza ingabire wahawe ku buntu si vyiza n'icaha mubwo buryo nikosa okay woni wimande ane we turi kumwe akwe ati jewe bimeze uko nuko agiti ngaho kuri jewe nagiye muri gospel ari ubutumwa bw'Imana bwo gushira imbere gusa okay aha rero muri niwewe gusa niwewe gusa warufatiye kuri vya bindi wabamwe canke hariho ni vya bindi ukibandanye warufatiye ko canke ari ubundi butumwa bwari wari koratanga ubundi mu buzima iyo Imana yakugiriye neza hari abantu bakunda kuvuga ngo kirazira kwegirwa amagorwa n'icaguteye
abo bantu sinzi ko mwamubona barahari bakunda kubivuga kandi bavuze neza cyane buryo umuntu yibagira umuntu yibagira ntafise no mu mutwe neza ntaba yumvira neza abasana iyo wibuka rero iyo wavuye bigutera no kugira kure kugira kubiribere mubwo iyo utibuka burya intambwe uteye abariyo ubusigaje kwipfira ukaruhuka kwizira abandi rero jewe mu gukora rimwe na rimwe mu buzima hari igihe ubona etape ugavuga ati ukibuka iby'Imana yagukoreye ukarimbura iki gihe nkora iyo ndirimbo jewe nari mu bihe bibi kuko ibihe bigenda birasimbura nubwo wowe ubona Imana yakwisha ari gihe uba mu bihe byirinde ukabona kuko burya umuntu wese agira etape yose igira ikigeragezo cyayo igira challenge rero icyo gihe hari gihe iyo etape yose ari gihe utabyishoboje ukabona urakeneye intervention y'Imana jewe icyo gihe nariko ndasugerezwa cyane ahantu nakora nariko ndasugerezwa n'umuntu yitwaje icyo yemera icyari ntabyo novugira kuri mikro ariko yarandemereye cyane kandi hari hageze ko anjana mu gasho bamfungisha ko n'umuntu yari afise ubushobozi bivanye n'uburenganzira baha abo bantu jewe numva nyene ndavuga none ubu ngira mfunyigwe mu mahanga nzira ubusa ndenganijwe ndaje hano ndasenga ndumva navuga ati none Imana ko naje kwipagasiriza ibi ntabyo nibiki nkumva menga nibigeragezo imyuka mibi kirangwaye cyane ndasenga none numva karirimbo ndifite gitari ngendana nayo uradushyirira nayo nzi kuvuza neza ariko biramfasha ndajya ko numva kamelodi numva indirimbo niwe gusa kugira aho indirimbo ndayandika ndayimara iyo nanditse rero kwese mbavise aka telefone candikodinga ndandika nkarimbura nkasubiramo nkakosora indirimbo numva ko nkuye kushira kugaragara abandi bashobora kuba baraciye mu ivyo bihe narimwo bakavuga ati Imana kuko nafashe nti burya kwishikana imbere y'Imana mu gihe ibintu byose byanse utakigwanira ko ati umusedo yamanitse ibiganza yari mu rugamba inkohe hasi akamanika ibiganza ntibamurasa burya mvuti je nananiwe burya rero hasigaye na mama Nevre no wese nogira ntibikunda ndamanitse ibiganza niwe Mana ntabara kandi icyo gihe icyo cyago maze ufata ukarima nka karirimbo mwanya munini imisi 2 mwijoro ndira nabonye byijana byarijanye kukaza abantwara barangwanira kuko bari bazi byaho bazi amategeko yabo zikuntu barondera ibintu byo gukingira umuntu baramanaging ibintu byo barankingira mvuga ariko kiti jambo ry'Imana rivuga iki yuhuye n'ikigeragezo kikuremesha cyo bikata ijambo ry'Imana rivuga uko Imana imbwira uko nkwiye kwifata uko Imana iri kumwe nanje nabyutse naze Imana uje kujana nanje tugenda tugane mu buryo bw'impwemu tugenda tuganira ni hari amajwi l'esprit ibyo mwita nawe urafise ukuntu uvugana n'Imana no gutabimenya iryo jwi ryo muri burya wewe mbona si wewe nyawe nujya asinzira asigara ararota ujya ni wewe iyo ninzu wewe ubamwe iyo image mbona burya si wewe ni usa n'Imana kuko twese niyo mpamvu dusa n'Imana rero jewe iyo niyumvira iyo nsinziriye nkumva cyangwa ndiko ndagenda nkumva nguma niyumvira ibintu nabaye focus nabaye nuwo mbona abona ndi mu bintu ndi mu byanje mbanzi ko ndiko ndavugana n'Imana umwanya wose mugati ntariko ndagenana n'Imana no ndiko ndagenana na Satani utari kuragena n'Imana wogerana kandi gwenye na Satani nta n'iminota 2 womara ukore niyo mpamvu vuga ntumwanya wose je mba ndi kumwe n'Imana sinjya ngo wibazi nta kindi simbaza kubwenge nta bwenge mfise bwo gukora ibi jambo ry'Imana riri muri jewe amajwi ari karavugana na jewe ntiyamfasha gukompoza indirimbo numva yuko afashwa gukompoza indirimbo n'amajambo y'Imana ari muri we na Saint Esprit sona yu hari azayiri kuri YouTube channel yiwe hariko niwe gusa ona yuko hariko nibindi bikogwa ariko tubona yuko hari haciye kinini mbega hari habuze bwa buryo gwari warindire bwa buryo bwira ubanze utorokanye ego hawo nari nakamiwe hari habavye ndindire ko Imana yongera kuzana kandi kavomo ego
inyuma y'amezi 3 ni wewe gusa iragiye habona abantu bariko barayakira gute ababona uko wari ushaka ko yakigwa niko iri kirakigwa bo je kubwanje ko nariko ndashaka ko yakigwa sindaba satisfait bibonekeraho nyene erega iyo ni indi monde iyo social media ni indi si dusangamwe abantu natari benshi ari abashirako kabona minota 2 igihumbi ya magana je wapi nibirakunda sindamenye impamvu mugasi ndaba satisfait kuko ndakeneye gushika abantu benshi rero sindabaronka sinzi impamvu none numva yuko baronse ko kagafaranga bavuga yuko agafaranga YouTube itanga ko cakaboneka kabonetse naho zabari sawa ari abandi bazaba bashikiriwe yego numva yuko bica bikwegana yuko nabwo abutumwa bavuga yuko ari bwo uririmba ushaka sinzoba nayisavye YouTube ngo yame n'abagira ntuze ntibazi ko ariko barahamahera abantu kandi nisa amafaranga ni meza cyane nivyo byose nabishoboye kwera amafaranga ariko ninayaronka ari ikindi gikorwa azokora kiteze ubwami bw'Imana imbere ntizoteze ubwami bw'umufuko w'iwanje Imana irabitse yes nuko turacari kumwe na Louis Monday mu kigali ingabirano yanje kuri 91 n'ibice 4 ariko Louis Monday wavuze ngo Louis Monday ni izina nyine giwawo hawe n'abavyeyi ego n'abavyeyi banje barinyishitse kandi sinzi abantu bakunda kumana wavutse ku wa mbere wanguha navutse ku munsi wa gatatu itariki 25 ni Louis Monday yicaje gute Louis Monday none ni nka kumwe wobaza Imana ati Mana none kuki wamvu navutse ndikimugira kwishura ntikwishura uko yakuremye nasanze abavyeyi banze banyisuko mu ishuri wanashaka muri primaire barabanaziriye mandera kuko bumva menga nivyo ndagira muri sizeme nitwa mandera muga papa aranshwanira agenashwanira bigisha barabihindutse je namwise mande rero papa numuntu yakuriye mu Buganda afise imico y'abaganda cyane ayo mazina rero ari mu Buganda hariya nuko nase guharira sinoro umuvyeyi agihari kandi afise ububasha kandi nani impamvu numva norihindo asizina ribi kuri jewe izina ni izina naragiye muri Google ndagugura ingasanga ahubwo ni izina ryiza yarabaye inspire atabona sawa Louis uvuze yuko team bariko baraduga mu buryo wifuzamo urafise team igufasha gushikana ibikorwa vyawe kure ntayo ndaronka ntayo mfise ni team ntayo ndakreya iyo strategy ntayo ndagira bo ninayironka nzoyikora ariko ntayo mfise pour le moment ntayo ndagira nabagenzi nkuko kwa mwebwe nkubu yasohotse avuga ati reka rero ngende ngira abagenzi kumere kwarabe genda ukarungikira mugenzi wawe kono muri description ari ahantu handitse ati akira atugurura akitabisho kawe cyangwa kwiriki yes Louis neza na neza wavuze yuko ugendana akagitari waducishiriza ko akaririmbo kari hafi cyane kani wewe gusa gira twumve neza yuko ari sawa ngerageze numve ko Mukwimongi uzagurika irondera umugezi niko nanje muzagurika urondera na undi mwami mbona wanabara tembeshe amazi y'ubugingo mu mutima wanje uhembuke ndakunyotewe mukwimongi uzagurika irondera umugezi niko nanje muzagurika murondera na undi mwami mbona wanabara tembesha amazi y'ubugingo mu mutima wanje
ndakunyotewe ni wewe gusa ni wewe gusa ni wewe gusa ndaje ni wewe gusa ni wewe gusa ni wewe gusa ndaje ndamanitse ibiganza kora icyo ushaka mwami kora icyo ushaka mwami ndaje ndamanitse ibiganza kora icyo ushaka mwami kora icyo ushaka mwami ndaje ni wewe ni wewe ni wewe gusa ndaje ni wewe ni wewe mwami wanje niwe twitsikiye ndaje ndaje nana wumvise ewe ni Louis Mandey gitari naho wambwira ati cige nzoza ndaguhemba 30,000 ku kwezi ngira ati utuma piano zinya kwinoke ziza yewe asha urumva zibasha zicika imwe ubishobora ntushake gusa notuma niga piano byose wabishobora piano na gitari nihe yoroshe byose biragoye ajya ni giki umuririmbyi wa gospel ibintu wati elementaire ategezwa ko afise kugira ngo yitwe umuririmbyi mu buryo bw'ubuhinga azi canke afise tegezwa d'abord kuba ufise ubushake muri wewe ufise iyo wavuye ufise niyo ushaka kugera ibyo birashaka kugufasha kuba umuririmbyi wa gospel. Louis uri muri gospel twavuga igihe kitari gito mbega ubona hari aho iri kirava naho iri kiraja ubona hariho icyo hinduka kugira ngo gospel itere imbere. Ikintu nshima cyane ubu mwino myaka gospel aba ugwaruka rukura ijamo cyane. Twebwe nkaje kuri je biranyohera cyane yo mbonye ugwaruka rufise iyo reveil yo kuri ushaka kugira umuhati wo kuririmba gospel kuko abantu barakeneye ubutumwa bwiza, barakeneye ibintu bishasha, barakeneye revelation n'amajambo mashasha afasha imitima y'abantu. Jambo ry'Imana arakeneye kuvugwa. Ariko ikintu kiza kumbabaza gatoya kinantangaza ona mu Burundi turi à peu près 98% turaba Kristo. Nka kabiri kwijana n'abamiziruma gusa. Yego. Turaba ndimbo za gospel ni ibintu bifashwe ukuntu byatufashwe ukundi kuntu byatahuwe ukundi. Ku buryo bwuko usanga n'uwumviriza gospel ayumviriza Paul kuyumviriza yumviriza ubuhinga amajwi ibyuma iki urumva ukumva no kubica n'amazi ntage n'umuntu hana agaciro ikikugwa kiremereye n'uburyo umuntu yaba arasizemwo vuga ati mwenda aho konese Imana hezagira uyu muntu uvumu kwizita iryo sabisho ati Imana hezagira uyu muntu aritanga kuko ndakubwije ukuri biragoye gutanga amafaranga angana nk'ayaraho utazi yuko ari investissement usize ahantu ejo azotanga base n'ibihumbi 100 baragoye. Icyo nico ntaratahura cyane ariko gospel mu bisanzwe kiyo iraduga cyane mu Burundi ariko ari ntambamye ndiko ndabona cyane sinzi ko ari kibazo cya network cya connection dusanzwe dufise hano mu gihugu ciwacu turi nyuma cyane
kuri network boya kuri social media kurayikinga ibintu gukunda ibintu donc abantu babiraba Aigo abantu bari kuri internet ni bakenya cyane mu Burundi y'ibindi bihugu bitwegereye ngaha ahandi urabona umuntu yasizeho ibintu kabisa yagize produit ari nka gospel ugasanga ni produit kabisa itagize n'ibintu byinshi atani ibintu biri atira birimo ugasanga ahandi ugasanga ibintu byabaye byateje alert ahantu mu karere kose nko mu Rwanda naye byateje alert abantu kandi turabi mukatwe ngaha menga nakamizwe n'ingoma twebwe sinzi ikibazo gihari kandi twese abaki 89 kujana 98 twese turabakristo kuri icyo kintu uramaze kubona ko no mu masengero ubwaho usanga ariko baririmba cyane indirimbo atari z'abarundi kandi abaririmbyi ba gospel ngaha buzi kandi bafise ibikogwa nari kuba ahubwo nsanze nihenze noneho si kibazo cyo kutaronka connection abarundi cyane mw'iki gihe cyane ugwaruka basa n'abashishwe ariko no bivuga barashishwe kugeza naho n'ijambo ribatera ibyizigiro rimenga ntirikibaryohera ibi bintu tusanga menga ni gutumwanya rero sinzi ikibazo gihari gusa ibibazo yose bihari umuti nuvuga ni kubasengera Jesse kuko sinsi ntahura ntubona n'aba artiste badutanguriye imbere arashobora gushiraho kuri social media ku YouTube indirimbo kavuga ati ibi naho biduze uko ndamuzi influence afise ntibyari kugenda uko ndategeza ko byaduze gusuma ukabona ko hariho faiblesse sinzi kari mentalite sinzi kari jambo ry'Imana ibintu bagiye biratituka sinzi kari probleme ya connection internet birashoboka cyane nico niyumviriye cyane Donald Wipurusa niyumvira icyo kintu ariko n'ubushake abantu bararushe barayihevye kugeza naho jambo ry'Imana kibaryohera ariko siko byategerezwa kugenda iryo jambo ry'Imana bafungura buri munsi bica bigenda gute ngo bibaryohe kandi bategezwa kuvyinjiramo nyene cyane turabakirisu gusa kubiharura umugabo indani tutari imitima yacu ntabwo iraba transforme ntabwo iranyengeterwa hariho intambwe tutaratera yo gutahura ibintu turacabaho y'ubuzima bw'umubiri gusa ariko ntituramenya ko ubu buzima bw'umubiri kugira ngo tugire resite tubanza kubutangurira mu buzima bw'imwemu ukaba ubu uri stand firm ubuzima bw'imwemu yiwawe utari stand firm n'ubuzima ubaho bw'umubiri ubaho nk'utariho ubaho nk'urota utazi ko buza kwira ukatambuka ko uri kararota kandi uriho kandi ukanura ikibaza kujyana kubera ubuzima bwawe bw'imwemu yawe ntiburiho yes nuko ni Louis Monday mu kiganiro ingabirano yanje kuri 91 n'ibice bine ariko Louis reka ubundi leta kubaza kino kibazo uri yawe haciye amezi 3 igiye hanze ku rubuga rwa YouTube ni wowe gusa iminsi 6 ibikorwa vya Louis Monday bihagaze gute ikindi gikorwa kizoza ryari bipanze gute calendrier yawe ya 2024 ndafise calendrier yanpanze uku ndafise album y'indirimbo ikwiye indirimbo zose nukuvuga ngo nk'ubu nyuma y'amezi 2 ndategekanya kuzana iyindi ndirimbo zirahari ziri pause hasigaye bwa buryo uburyo Imana yarabumpaye nariteguye uburyo bwo kuzishyira hanze Imana yarabumpaye nariteguye nyuma y'amezi 2 nzoshyiramo iyindi gushika hejeje ariko uri kuravuga ivyerekeye hanze uko amenga ntusanzwe mu Burundi kuko numvise canke ayo yari amakuru ya kera batari ko ubu bimeze kuko kwari kugira nce mbaza ati mbego ifatikanya gute nimba uri hanze no gukora umuziki ngaha kugira ngo bigire mba mu Burundi kuko umuryango wanje n'abana bari Burundi Nubura ndi mu Burundi yego aho ndi hose ni manamba nagiye gupagasa rero abajije ngo bigenza gute bifatikanya gute n'umuziki ntibyoroshe umuziki uratwara umwanya ariko nguma nibuka inkoko hagera ikiranwa amazi sinzi waduciye umugani inkoko ikiranwa amazi ubona ko iguma irangamiza mu ijuru hagati niho ndayanwa
iwacu ni mwijuru nacyo gisigura nubwo nkora ako kazi ni Imana yakampaye nubwo nkora ntegezwa kumenya ko ntegezwa gusigaza umwanya wo guha Imana kugira ngo bifashe abandi umuntu akora yikorera wenyene atiyumvira ku bandi kuvyogira akamara abandi uwo muntu ntagarana afise cyane cyane none kaye kajamu kagasunika rugyo yenda utekereye abakunzi ba gospel abakunzi b'umuziki acanye indirimbo mpimbazamana usanzwe ukora agasunikisha rugi agasunika rugi gira abakunzi ba gospel cyane cyane abarundi basaba ko bakanguka bagashigikira abandi bagashigikira ibikorwa by'abandi by'abahanzi bamenya ko bakoresha uburyo bwinshi kubatera intege babafashanyije nabo kuvuga ubutumwa bwiza na cyane cyane nuko bazi umuhamagaro wacu no kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose mu mpande zine z'isi rero iyo ugize share gusa nubwo indirimbo bitakufashije wewe ubwira share ari undi muntu ushobora gufasha uwo muntu yamufasha ikamuhembura yagera yiyahora cyangwa yikararira akumva amahoro umugisha urakuja ko reciproquement ni par transitivity usanga byakubona nawe yego si vyagusa ubutamwe bavuga ngo ubutamwe bwacu subwusa mu mwami yego yes nuko neza Louis reka tugushimire cyane kuba witavye ubutumire bwacu ndabashimiye kuba mwantumiye namwe wawundi aciye yandika ati ni muri Mpanda ibubanza twizeye neza yuko Louis ibindi bikorwa bizokurikira zoba bambere mu kubimenyesha murakoze cyane muzoba bambere kabisa yes nana reka ndagushimire twakoranye neza cyane ego ngushimira Zaye nshimire ndetse n'umutumire ashimire n'abadukurikira ndabwira ati mwakoze cyane no gusura ku munsi wejo y'amasaha yayandi yes reka ndagushimire David twakoranye neza yes ndagushimire Zaye nshimire umutumire ngaha w'Imande nshimire mwebwe mwese mwariko maradukurikira haba baciye kuri application ya Radio Garden haba baciye kuri site web ya IREBE Fm.com ndabashimire mwebwe mwese mwari kuri 91 n'ibice bine haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara zitandukanye aho mushobora kutwumva muri hose yes reka nanje ndabashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe kuva isaha 11 gushika no mango reka ndababwira ati muri abantu bacu turabakunda cyane ariko mugende ku rubuga rwa Louis Monday kuri YouTube mugira subscribe munarabe n'indirimbo ziwe munazisharinge muzisangize n'abandi yes nuko na hejo reka tubabwira ati turabakunda cyane mudari twe nitwa baduhari ikiganiro cyari ingabirano yanje yari za Proza King ariko mandi kumwe na David hamwe na Nana Flavia mugumane na Radio IREBE ingabirano yanje